Uruja n'uruza rw'amato y'ubudandaji anyura mu muhora wa Hormuz ruriko rurasubira kwiyongera nyuma y'amasezerano yo guhagarika intambara hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatumye Iran isubira kugura uno muhora. Abakuru b'ibi bihugu bibiri bari basinye amasezerano yibanze yo kurangiza intambara ya Israel na Amerika vyari bimaze amezi arenga 3 bigavye kuri Iran, n'amasezerano agizwe n'ingingo 14 yerekeye ibibazo nyamukuru vyatumye intambara iba canke vyatewe n'ingaruka zayo, ariko harimo ibidashoka bitorerwa inyishu canke bigaragara neza ingene inyishu zavyo zizoshirwa mu ngiro. Hano muri studio turi na Prime Ndikumagenge ngo turabire ngo tobe hamwe ico amasezerano avuga ku bibazo nyamukuru. Prime, duhere ku co President Trump yavuze ko arico ahanini catumye intambara iba ibigwanisho vya nucleaire. Amasezerano avuga iki? Ego Bernard, President Trump yari yavuze yuko kubuza Iran kuronka ibigwanisho vya nucleaire vyari ku rugero rwa 99% vy'intumbero iyo ntambara kuri Iran. Ubu rero amasezerano avuga yuko Iran itazokora canke ngo igure bene ivyo bigwanisho. Ubu hakaba agiye kuronderwa inyishu kuri Iran. Iyo Iran yari sanganywe, ariko ingene ivyo bizokorwa ntibigaragara neza muri amasezerano. Gusa ngo bagiye kuzoca bakora ibiganiro mu misi 60, imisi ishobora kongererwa bivanye nuko ivyo impande zibiri zimvikanye. Ahantu kwibutsa gusa yuko ku masezerano nkayo yashitswe ko ku gihe ca Obama mu 2015 yashitswe ko hari hamaze imyaka myinshi ariko arigwa. Ego mu bibazo vyabaye nk'ingaruka iyo ntambara harimo igwagwa ry'umuhora wa Hormuz ucamo ica gatanu c'ibitoro n'ibindi bicuruzwa nk'ifumbire bishuka ku isi. None igwagwa ryatumye ibiciro biduga cyane. Amasezerano avuga kwiki? Waje kuvuga nawe yuko kuva amasezerano asinywe mu ijoro ryakeye amato y'ubudandaji aza yasubiye guca muri uwo muhora, kanatsinda vyavugwa yuko Iran imaze gusinya izoca ifata ingingo zose zuko amato atangura kurengana kandi atana kimwe arinze gutangishwa. Haciye haza kandi n'ikibazo ngo cyo gusubira kubaka ibintu byinshi byasambuye muri Iran muri iyo ntambara. Amasezerano nayo ategekanye iki? Ego ngaho biravuga yuko hazoba indinganizo y'ikigega c'amafaranga ashika imiliyaridi 300 z'amadolari zo kusubira gusanura ibyasambuye muri Iran kubera iyo ntambara, ariko ntibigaragara aho ayo mafaranga azova. Mbere ya Amerika zivuga yuko ayo masezerano atazitegeka gutanga ni dolari na rimwe. Rero ayo mafaranga yazova ntibiboneka muri ayo masezerano. Hagati y'ibihano Amerika imaze imyaka yarafatiye Iran, n'amasezerano yoyo ategekanye iki? Ivyo bihano amasezerano atekanya yuko byose bica bihava, harimo ivyafashwe na Amerika ku giti cayo canke mbere n'ivyafashwe hakurikijwe ingingo za ONU, ariko naho nyene mu masezerano biboneka neza ingene bizoshirwa mu ngiro. Prime, kandi hari ikibazo ca Israel. Amasezerano akivuga kwiki? Amasezerano rero avuga yuko intambara icihagarara ahantu hose mu buseruko bwo hagati. Iyo ntambara yari kwirabera harimwo no mu gihugu ca Liban, aho Israel yari isanzwe imaze igihe iriko iragaba ibitero. Ivyo rero ntawuzi neza ngene Israel vyakira, kandi na President Trump yashikije amakenga kuri ico kibazo. Prima akoze cyane kuri umwihezo duhaye korana amasezerano. Gusa berera harakana nibagiwe nohereza ko nuko mu bandi bantu bashobora kutakira neza ayo masezerano harimwo abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Iran. Imbere ko intambara iba bari bagize imyerekano basaba bibaza ngo Amerika irabashigikira kugira ngo ubutegetsi buhinduke muri Iran. None ubu basezeranya yuko igihugu cyose giye kubahiriza kutisuka mu bibazo vya politiki iraba ikindi gihugu. Reka tubirabe ingene bizogenda. Urakoze Prime.